Nsubire kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu mwa muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngahakombonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweko avugwa irya nino. Turi kw'igenekerezo rya 16 kwezi kwa gatanu mwaka 2022 turi kuwa mbere. Amakuru atangura ibiganiro n'amakuru tubashikiriza kuri uno munsi tuyatangurire kuri no nkuru. Ni inkuru mbi. Hari ibiziga bibiri vyatuwe mu gisagara ca Bujumbura vy'abakenyezi. Shurwe ry'Imana Annette uyo ntabwo araboneka, abiwe bararondeje hose ariko ntibazi iyo uwawe yajanwe. Hari amakuru tugira tubashikirize turabe ivyo biziga vyatowe n'ivyabande, ndetse turabe n'ibindi bintu biteye ubwoba biriko biravugwa, ndetse nico bacinyegeje inyuma y'ivyo biziga vyama vyatowe cancane ibiziga vy'abakenyezi biriko biratogwa. Annette Shurwe ry'Imana twarababwiye ivy'inkuru yiwe ukuntu yabuzwe irengero, ndetse nico abantu bataramenyekana batangaje biyemerera yuko aribo bamufise, aribo bamupfunze, ariko abo bantu nabo ntibaramenyekana vy'ukuri bo baribo canke se ivyo biziga vyatowe i Bujumbura vyoba birimwo Annette Shurwe ry'Imana. Ayose n'amakuru ndibuze kugenda ngushikiriza mu buryo bw'idonido. Nimba utarafyonda kuri subscribe wobanza ukafyondako kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turabashikiriza, kuko ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV tubashikiriza ya makuru muba mwararenyegejwe, biba vyaragizwe ibinyegezwa amwe ataba atangazwa n'abategetsi y'amakuru batabipfuza ko mumenya. Ngaha turabashikiriza kugira mumenye uko bigenda vyifata irya nino mu gihugu. Ibintu vy'abakenyezi baguma batogwa ibiziga ni ibiki? Kuva dutanze amakuru arangisha umupfasoni Annette Shurwe ry'Imana kuwa gatatu uheze, tumaze kuronka amakuru avuga ibiziga vy'abakenyezi vyoba vyagiye biratogwa mu bibanza bitandukanye kuva mu ntango za kuno kwezi kandi bitamenyekanye, bimwe bikaca bihambwa vyihuse ku itegeko ry'abajejwe intwaro. Icambere twumvise ni ikiziga coba catowe caramaze kuba nabi ku Buterere ku munsi wa gatatu uheze, nayo abaryango ba Annette Shurwe ry'Imana barumvise ko hari ikiziga c'umukenyezi catowe muri zone Buterere igisagara ca Bujumbura. Hari abahishikiye kuraba basanga kitamenyekana, ariko kubera Annette Shurwe ry'Imana yoba yarigeze kwibaruka biciye muri cesarienne, abagiye kuraba ico kiziga mu Buterere boba barabonye ko munda atakimenyetso ciyo cesarienne ico kiziga cari gifise. Ayo niyo makuru twakuye mu begereye uyo muryango, ico kiziga nticamenyekanye. Ubutumwa bwa kabiri twaronse bwavuye muri komine Mutimbuzi, nabwo bwagira buti hari umukobwa w'inzobe yatowe itariki 2 z'ukwa gatanu 2022 mu Rukaramu, kandi yahambwa aho nyene mu Rukaramu. Yari umukobwa w'umututsikazi. Uyu mwigeme yoba yahambwe mu Rukaramu, nawe yashinguwe igihutihuti atamenyekanye. Ubutumwa bwa gatatu bwavuye mu Ruziba, ni mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura, bugira buti mwiriwe neza, hama bivanye n'iyi nkuru y'uyu Shurwe ry'Imana mwagira amatohoza ku kiziga cahambwe mu Ruziba hagati y'itariki 3 na 5 na 4 na 5 cahambwe mu Kigobe n'imisore y'imbonerakure kuruhusha rw'urongoye quartier Ruziba, ni muri zone Kanyosha. Ikindi mwotohoza nuko yoba yarafise ibisuko vy'amameshe, ndazi ko mushoboye gutohoza, niyo mwosanga yarafise ivyo bisuku azoba ariwe. Murakoze. N'uyu yahambwe igihutihuti atamenyekanye. Amakuru nk'aya nduheza ngo tuyemeze mu gihe abatanzwe n'isoko rimwe gusa,
ababa muri ivyo bice rero mukaba mwodufasha kumenyesha ko nabo bavyumvise, mukaba mwotanga ubutumwa kuri nimero WhatsApp ya Ndondeza akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95. Bibaye vyose aruko bizoba biteye ubwoba, bizoba kandi bisigura ko hariho abandi bakenyezi bataramenyekana babuzwe irengero. Mwe bakaba bibaza ko ijwi ry'Imana Honete yoba ari muyabira canke se kuba ivyo biziga bitogwa bitamenyekana haracarimwo igipfungu ndetse n'ikibazo gikomeye, kuko n'abapfunze Honete ijwi ry'Imana batavuga iyo bamupfungiye canke se ngabi baba bamenya agakuru kiwe, bakaba bikeka ko yoba ari mu batuye ivyo biziga, ariko n'amakuru tukibandanya gutohoza. Tubibutse ko tugeze ku munsi wa 20 atawuzi irengero ry'umupfasoni Honete Shurwe ry'Imana. Ariko ku batarabashije gukurikira inkuru ya mbere, tubibutse ko hari umuntu yanditse ubutumwa. Inyuma y'ubutumwa bwo gutabariza umupfasoni Honete Shurwe ry'Imana, hari wanditse ubutumwa yiyemerera ko ari we amupfunze, akaba atarashimye kwivuga canke ngo avuge iyo afungiye uwo mupfasoni Honete Shurwe ry'Imana. Ariko abantu bakibaza ko tumenyereye amarementanya menshi ngaha mu Burundi. Ubutumwa bukaba bwarashizwe ahabona. Ubwo butumwa bukaba bwaratanzwe kuri nimero WhatsApp akamenyetso ko guteranya 25 76 76 19 295. Iyo WhatsApp ikaba iriko ifoto y'abakenyezi babiri, umwe yambaye impuzu z'igipolisi. Ntituzi ko umwe muri abo bakenyezi ari we nyene iyo telefone yarungitse ubwo butumwa. Ubwo butumwa bwa mbere bukaba bwari bwanditse gutya ati: mahoro neza muri impore, muraho neza muri impore. Uwo muntu ashaka Honete, mbega wewe ni utabariza abandi abiwabo ko bazi ko batandondeye ngo tuvugane ikibazo ca Honete. Hari ibintu mushira ku mbuga tukinumira, nka wewe akamaro ko kumenya aho ari abiwabo nibipfuza kumenya. Nka wewe nta kamaro ko kumenya hari abiwabo nibipfuza kumenya hari. Baranzi neza ubundi we bazondondere tuvugane ikibazo ciwe, kandi ariho ni muzima, ariko aracabazwa. Ariko ntibikenewe ko wewe wobaza hari, kuvuga ko mwiperereza baramubuze. Aho gupfungira ni henshi. Iyo uri mwikosa abihuta kugucako n'ubujuju bakoresha. Mu nyuma twabajije nimba ari we ari ku ifoto ya WhatsApp, nubwo yoba ari muri abo bakenyezi babiri. Akaba yarishuye ati: bonjour, baranzi abiwabo kandi ndizeye ko bahe nimero barandondera, kandi kwihutira gushira ibintu ku rubuga bavuga ko bamubuze hose no gucafuza igihugu. Kuki batakubwiye amakosa afise bakihutira kuvuga yuko bamubuze mwiperereza hose? Arashobora kuba mwiperereza n'uronka uburenganzira bwo kumubona, ariko babe bareka gutanga inkuru mu gihe bazi nabo abiwabo ikosa yakoze ubu no gufata atacu wakoze. Gushika ubu ntago tuzi uyu yanditse uwo ari we n'ikibanza afungiyemo Honete Shurwe ry'Imana. Avuga ko Honete Shurwe ry'Imana afise amakosa yagirizwa, kandi ko ibibanza byo gufungiramwo ari vyinshi. Ico ntogihakana, ariko upfunzwe agumana uburenganzira bwo kuvugana n'umuryango wiwe, kandi umuryango uramenyeshwa ahubwo aho waba apfungiwe. Akaba avuga ko azinanye n'uwo muryango, ariko ntivyumvikana ingene bazinanye agaheza agapfunga umuntu wabo iminsi 16 atabibamenyesheje. Avuga ko gutabariza umuntu ngo ari ugucafuza igihugu. Bamwe bakibaza mbega ico gihugu bama bavuga ngo turacafuza, tugicafuza kwande?
baba bakeneye kwiyaza kwande, kaba twamwishuye ko nawe nyene umunsi yapfunzwe iminsi 15 atawuzi yari abiwe batazoreka kumutabariza. Ivyo rero aba ari vyo noba ndakubwiye, ariko ndakubitse ko Honnête Shugwe ry'Imana inyuma y'iminsi 20 atawuzi irengero ryiwe, abiwe babandanya kurondeza uwabo. Abanditse rero mu minsi heze bavuga ko bamufise mw'iperereza, bakatwandikira muri ndondeza, bakandikira n'abaryango, nawe bigeze berekana ifoto abo bantu bakoresha kuri WhatsApp ntihuye n'izina, iyo nimero yabo yanditsweko. Gushika ubu ntituzi ko bari abasuma nuko vy'ukuri aribo bamunyuruje. Turabandanya rero gusaba uronka amakuru ivyashikiye Honnête Shugwe ry'Imana ko yo kwandika abimenyesha kuri nimero ndondeza nkuko nari nabikubwiye, ndayigusubiriramwo akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95. Honnête Shugwe ry'Imana akaba rero kuri ubu atawuzi irengero ryiwe, abomenya bakaba bogira ico bakoze bagatanga amakuru, ndetse n'ivyo biziga vyama vyatowe bikamenyekana, aho guca babihamba gihutihuti kw'itegeko ry'abajejwe intwaro. Ndabashimiye cane mwese mubana natwe, mu kanya ndaza ngushikiriza amakuru atandukanye ariko aravugwa irya nino mu ngingo nkuru zayo ndibuze kugushikiriza. Ndaza kukubwira imiryango yibutse igitero cahitanye benshi, banasaba ko ubutungane bukora aho ni muri Ruhagarika. Ayo makuru ndaza kuyagushikiriza mu kanya karibuze muri ano makuru, kandi ndaza kukubwira ko umugambwe CNDD-FDD wibutse ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo muri 2015, abadandaza bose bagategekwa kugara. Ayo makuru ndaza kuyagushikiriza mu buryo bw'idonido n'ayandi yose atandukanye ariko aravugwa, ndiko ndayagutegurira. Wipfuza kurajwa mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi, vyonda kuri subscribe twashira kwinkurika gushikira mu bambere bihe vyiza kuri mwese, nivyo ndayipfurije.